Abakenyerarugamba bo muri komine Rugombo bahurikiye mu gisata c'amagara y'abantu bakaba bagize koperative Mukenyezi Urashoboye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 Ruhuhuma umwaka wa 2024 bipfurizanije umwaka mushasha wa 2024 bongera barebera hamwe uko umwaka wa 2023 wagenze hamwe no gutegura imigambi boshira imbere muri uno mwaka mushasha wa 2024 urongoye iyo koperative Mukenyezi Urashoboye aratwiganira ibijanye n'iyo koperative yabo. Je nitwa Ntawunkuriye Skitu nkaba ndongoye koperative Mukenyezi Urashoboye yo ngaha mu Cibitoke muri komine Rugombo. Iyi koperative yacu ihurikiyemwo abakenyerarugamba bose bakora mu gisata c'amagara y'abantu. Ni koperative twagiye hamwe abakenyezi bari mu gisata c'ubuvuzi. Niho twiyumviriye ati turaraba ati umushahara egura hari mugabo hariho ibivyo usanga bikenewe nkuko nyakubahwa bivuga yuko umushahara ataco ushobora gushoboza imbere y'umuntu utafise ikindi ushobora gukora ku ruhande kugira ushobore gutera imbere. Aha ngaha twari tuje kuraba uko byifashe kuko twari tumaze umwaka wose turiko turiteza imbere dukora udukorwa tumwe tumwe. Aha uyu mwambaro twambaye uyu wavuye mu byo twakoze twararavye ati koperative yacu rero twari dukwiye kugira ikintu kituranga n'ubusohoka hanze hari akarabati bajya abantu barashajije timbega vyagenze gute n'abandi bakaboneraho n'akarorero gushobora kwiteza imbere. Koperative yacu ifite intumbero yo kwiteza imbere nkuko vyumva ngo Mukenyezi Arashoboye mu bisanzwe umukenyezi ategerezwa kunganira urugo. Niyo ntumbero hanini dufise kuko urazi yuko mu ngo ari ugufashanya umushinga ntahe wawe nawe mupfasoni ntiwicare gutyo kugira urugo rushobore gutera imbere. Ngo nubwo bari mu gisata c'amagara y'abantu ngo bafise intumbero yo kurima bongere borore kijambere ngo gufungura neza biri mu bituma abantu bagira amagara meza. Intumbero yacu mu bisanzwe turarima ego tukorora hanyuma kugira dushobore twiteza imbere mu bifungurwa. Urazi yuko ifungurwa mu rugo cyane cyane ari ikirumara kugira dushobore kugira amagara meza nkuko turi duhurukiye mu bajejwe amagara meza. Nitwarima tukimbura tuzofungura tubeho neza duteze imbere n'abandi kuko mu bisanzwe uteye imbere n'umubanyi arashobora gutera imbere. Uteye imbere umugenzi arashobora gutera imbere kuko bya bikorwa wakoze birashobora gufasha n'uwundi muntu ukazosanga ari nk'ibintu warimye wimbuye urashobora kugurisha ku mahera make yabaye na wa wundi mutoya ari hasi agashobora nawe kuronka icyo ashobora gufungura. Ngo intumbero yabo niyo gushira mu ngiro umugambi wa leta wuko mu mwaka wa 2040 igihugu kizoba cifashe hama mu mwaka wa 2060 kibe giteye imbere. Turi muri ryahangiro ry'igihugu yuko igihugu cyacu ci Burundi mu myaka 2040 azoba ari igihugu cifashe kandi mu 2060 azoba ari igihugu giteye imbere. Mu kurangiza yahamagariye abakenyezi bose kwijukira ibikorwa bakure amaboko mu mpuzu bose batonde ku rugamba rw'iterambere. Akamo twotera abandi bakenyezi nuko batoshira amaboko mu mpuzu bokura amaboko mu mpuzu kugira nabo bashobore gukora kuko gukora ni vyiza kuko ubu nkuko babivuga ati umufuko uronka amafaranga n'umuntu uronke icyo ufungura. Ico gihe rero n'abandi bakenyezi bazotubonera ko akarorero keza bazorabe. Hariho n'abantu bahari usanga ugasanga ati je namba nkora iki nzokora iki nyene cyonyene ugaca usanga rero nta kazoza bya bindi byose bifise iherezo yavyo ugasanga ukwezi kuraheze kumbure atabundi buryo ufise mugwo wari ufise ahandi ushobora gukura kandi kantu kakakunganira. Kamaze kukunganira rero ico gihe ubuzima buzoza buragenda neza. Umva rero ndabahanuye yuko bokura amaboko mu mpuzu nabo bagakora bakaraba ico bokora ntibicare kuko kwicara ubu ntacyo boba bariko barakora ntabwo bokwigera biteza imbere. Bakunzi mwariko muradukurikirana turabashimiye ukungene mudahengeshanya kudukurikirana twongera kubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu. Kuri mikro mwari kumwe na Irankunda Ado Desire naho ubutaha.